iciye ku masonga yo mu gisata cy'umutekano. Hari ikiziga catowe kuri uyu wa kane ku mutumba Gitaramuka ni muri komine Shombo y'intara ya Karuzi. Umuhisi ngo yarasanzwe ari umwigisha muri zone Gatonde. Ku munsi wa mbere niho yava imuhira aje Gitega, ijisho ngo rikaba ryabaye iryo. Tukiri muri ico gisatanyere cy'umutekano tuve mu buraruko bw'igihugu tuje mu manuko mu ntara ya Makamba, aho ku munsi wa kabiri hatowe naho nyene ikiziga. Ico kiziga cyatowe muri komine Mabanda cari icumukenyezi azwi ku izina rya Angelique ndi kumwe nayo. Yari yavuye muhira kwigenekezo rya 13. Uwo mukenyezi yarasanzwe yibungenze, bigakekwa ko uwamuteye iyo mbanyi ari we yoba yaramugandaguye. Inkuru ziva mu muryango zivuga ko uwo mugabo azwi ku izina rya Oleg niyo mwungere ari nawe yari yamuhamagaye, nawe n'ubungo ntawuzi irengero ryiwe. Tukiri muri ico gisata nyene cy'umutekano, imbwa ziyerereza ziragisibije mu makomine ya Buraza na Bukirasazi mu ntara ya Gitega. Mu misi ibiri iheze zimaze kurya abana 7. Umwe muri bo yaritavye Imana. Muri kino gihe abajejwe intwaro bahagurukiye ico kibazo. Iyi nkuru tuyibaze Elvis niyo mwungere. Izo mbwa ziyerereza zimaze kurya abana ku mitumba ya Muyange muri komine Buraza hamwe n'umutumba wa Bonyuka muri komine Bukirasazi mu ntara ya Gitega. Uyu munyagihugu wo muri komine Bukirasazi avuga ko izo mbwa zimaze kwica umwana umwe, abandi barakomereka. Ahantu bita muri Kangozi, imbwa zari umwana ziramujye ziramuherana arafarahera. Sahara zijya abantu muga nta muntu yari bwapfe bashobora kujana kwa muganga. Abanyagihugu bo mu makomine ya Buraza na Bukirasazi bavuga ko izo mbwa ziyerereza ziriko ziraronderwa ngo zicwe. Osanze bariko baradeteza kandi ziko ziragabanuka, kandi muri ino minsi nyine iheze ntabwo tukibona nyene yisabiye mu ndwi nka zibiri aramaze kwicwa nk'inka 20 kabiri kuri iyo mitego nyene bariko barateza. Ntitwashoboye kuronka abarongoye ivy'amagara y'abantu mu ntara ya Gitega kugira bagire ico bashikiriza. Aya makuru reka tuyabandanyirize mu gisata ca politike. Kuri uyu wa kane niho hatangujwe igikorane c'amasengesho catunganijwe n'umuryango w'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Igisabisho catangujwe n'inkuka y'imisa yaherejwe na Musenyeri Simoni Ntamwana kuri Paruwasi Saint François d'Assise mu Magarama mu ntara ya Gitega. Amasengesho nyezina yahavuye abandanyiriza ku kibuga c'indege kiri mu Magarama ku muhingamo wo kuri uyu wa kane. Ico gikorane c'amasengesho kizomara imisi 3. Amafaranga 2,000 ni ariko arasabwa abigisha bo mu buyobozi bw'indero muri komine Giheta mu ntara ya Gitega. Aya mafaranga ngo nayo gufata mu mugongo umuryango uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Umwigisha yerekanye ko adashaka gutanga iyo ntererano acatega ubwoba. Tubibaze Eloge Kwizera. Haraciye hafi indwi zibiri abigisha bo ku mashuri amwe yo mu buyobozi bw'indero muri komine Giheta mu ntara ya Gitega babwiwe ko bategerezwa gutanga imfashanyo yo gufata mu mugongo umuryango w'uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Isoko rya RPA muri ubwo buyobozi bw'indero rimenyesha ko umwarimu ahamagagwa mu biro by'umuyobozi w'ishure hama bakamusigurira ko yuzuza ifishe n'amafaranga yemeye gutanga. Iyo fishe abo bigisha basabwa kuzuza iriko ijambo ry'umutwe rivuga ngo intererano yo gushigikira umuryango wa Perezida Pierre Nkurunziza. Hariko aho bandika amazina y'umukozi, inimero yinjiriwemwo mu kazi, matriki, igitigisha amafaranga atanzwe, aho bashira umukono wa nyene guterera. Umwe muri abo bigisha avuga ko babwiwe ko ubutazotanga iyo ntererano azofatwa nk'umugumutsi kandi ko hariho uturusho atazosubira guhabwa. None ngo dukenyere ngo duterere kudaterereye uwo muryango make n'iburi 2,000 kuduga ntazosubira kubazwa. Barahitegeka abayobozi bari bayatoza bayatoreze mu biro yo gufasha uwo muryango. Nibara n'ibibara turavyiyamiriza. Ibi ni iterabwoba rikajamwo ntacyo tuzosubira guhabwa. Ahubwo ari uko n'akazi umuntu azahava akabura kubera iryo bara.
abo bigisha bababazwa n'ingene leta iguma ibasaba interano z'agasakisaki kandi basanzwe bahembwa intica ntikize. amabaza ikimaze tumenyereye gitangwa na leta ku bantu nk'abo baba barasiye mu mabanga y'igihugu na cane cane ku isonga umuryango wimbura gusumba iyindi wahezagira n'imbuto iyo bitererwa n'umunyagihugu n'umwigisha biratangaje basigaye badutegeka no kugura imyambaro tawuronse ukamugana uri umuntu guterera ibitego ntibize umushahara ntudugwa. Kuri iyo myidogo y'abo bigisha uruganda rwa RPA ntirurashobora kuronka Habyarimana Eri umuyobozi w'indero muri komine Giheta mu ntara ya Gitega kugira agire ico ashikiriza. Erashwizera arakenuye abariko batoza amahera bayitirira gufasha umuryango wa nyakwigendera perezida Petero Nkurunziza ngo bariko bateza urubwa uyo muryango n'igihugu. Bivugwa n'umwe mu banyepolitike Dasien Sibomana kubwiwe abariko babigira bakwiye ahubwo gukurikiranwa n'ubutungane. Tumukurikire. Niyo ngendo iri ku mugose ko nta tegeko nari igihugu rirekuye kufatira inkota ku by'umutegereza gufasha kana ico niyo ari ngendo iri muri iyo komine gusa yakenewe yuko jejwe abo bariko baratoza iyo ntererano ko bobihaguruki kandi ari kaburi nabukwi mbere bagahana n'abariko barabigira kuko bavuga biterwa igihugu igateza urubwa n'umuryango wa nyakwigendera Petero Nkurunziza. Muti kubera iki? Ubwa mbere nk'uko nabivuze nta tegeko ryisunze. Icya kabiri umuryango w'umuhisi Petero Nkurunziza siwo muryango ushemye muri iki gihugu, ahubwo twava twibuza ko aho ko bowusabira incanya ari we wohava ufasha abandi barundi batari bake. Isigura ko rero mbeko iyo ncanya yoshikira umuryango wa Petero Nkurunziza hamwe yowushikira byanyikeneye gose ko arundi barya baronka utwobonye ariko haba baterera gusumba ahubwo ko uwo muntu w'umuhisi ari we woherera abandi barundi. Nibaze rero yuko ivyo bintu vyohaka kuko mu makuru yacu y'ejo twarababwiye ko ivyigwa vyerekana uko urugomero rwa Kajeke mu ntara ya Bubanza rwari kubakwa vyakozwe nabi bica bituma ibikorwa ataho bishika. Uno musi tuja kubona uko amashirahamwe yari yatsindiye isoko ryo kubaka urwo rugomero yagiye arakuramwo akarenge ayandi arasezererwa, mbere amwe muri yo yasezerewe hadakurikijwe amategeko. Idonidona Onesime Dushimagize. Hambavu y'isoko ryatanzwe nabi ko bakora icigwa cyo kubaka urwo rugomero rwo kuruzi Kajeke ugutanga imizibukiro kuri bene amatongo navyo nyine ngo byaratumye ibikorwa biteba gutangura ngo kuko kwaranzwe n'ibiturire aho wasanga bari ku ntonde z'abahabwa imizibukiro atari bene amatongo. Ikindi catumye ibikorwa bidindira gushigaho amashirahamwe yaratsindiye isoko ryo kubaka urwo rugomero akinjura ayandi nayo agasezererwa nk'uko tubibwirwa n'isoko rya RPA mu bushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi. Ngo nuko umushikiranganji yawuramutse ico gihe Odette Kayitesi amaze kumva ko icigwa cakozwe n'umuhinga yizaniye wenyene agronome Kabwa Agapit giteye amakenga yahavuye agondozwa asaba mugenzi we twari ubushikiranganji bujeje ibikorwa vya leta kumuha abahinga boza gufasha kuraba ibijanye n'ico cigwa cakozwe. Umushikiranganji ajeje ibikorwa vya leta ngo ntiyasabye kumurungikira abahinga babiri, ariko hageze aho bogiye ku rubuga aho azokubaka urwo rugomero umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi w'ico gihe Odette Kayitesi abima agashiru kabutse ababwira ko umushikiranganji ajeje ibikorwa vya leta azokabaha. Ngo niko guca bisubira mu kazi kabo ka misi yose badakoze icabagenza kijanye no gusuzuma ko ivyo bikorwa bigabuwe mu mici itatu vyo kubaka urwo rugomero rwa Kajeke vyizwe neza. Umuco wa mbere nk'uko isoko ryashira ibitwiganira ngujanye no kubaka urugomero nyezina kuruzi Kajeke kugira ngo hashobore kuboneka amazi akwiye kuvomera imirima y'imiceri. Ishirahamwe ryo mu Burundi Betiko hamwe n'ingiko Pacifique ryo mu gihugu ca Uganda ngo niyo yatsindiye iyo soko. Ayo mashirahamwe ngamaze kubona ko ivyigwa vyatunganijwe nabi yaciye abangira gutangura ibikorwa mbere ng'iryo Pacifique ryo mu Buganda icarikuramo akarenge. Nk'uko amategeko abivuga niyo mashirahamwe ashize inguvu hamwe hakagira rimwe rivamwo irisigaye naryo nyene ricarikinjura hagatangwa isoko gushasha kurifise ubushobozi bwo kurangura ico gikorwa. Umuco wa kabiri wari ujanye no gutunganya neza imirima, guca imigende itwara amazi hagati mu bivi hamwe no guca amabarabara y'imigenderanire ahaka imodoka cane cane mu gihe cyo kwimbura. Ishirahamwe BTC ryo mu Burundi niyo yari yatsindiye iyo soko, ariko rimaze kubona ko icigwa cakozwe na engineer agronome Kabwa Agapit ngo basanze amazi atotembera mu mirima ngo bashobore kuvomera bica bivyura impari ariko guca barisezerera. Umuco ugira gatatu ngo wari ujanye no kubumba imiyoboro y'amazi iyakura kuri urwo rugomero ikajana hari imirima nko ku birometero 5.
aho naho ishirahamwe etamuko ryo mu Burundi niyo ryari ryatsindiye iyo soko. Imbarutso y'ingorane nk'uko isoko ryaciriwe twiganira ngo ni icigwa co kubaka ikiraro bivugwa ko catunganijwe nabi bikwega impari gushikaho icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu w'ico gihe ashinga umugwi uja kuraba ingene ivyo vyigwa vy'ico kiraro vyatunganijwe. Ni inkuru tuzobandanya. Onezime dushimagize arakenuye amasezerano hagati y'ishirahamwe Kojerko na Rafina ni kimwe mu bituma ubutunzi bw'ishirahamwe Kojerko bugoyagoya, naho ihinguriro Rafina ryarishe kuri uyu wa gatatu ica kabiri c'ibirarane. Abakozi ba Kojerko bobo bavuga ko uko kutishura bibangamira iterambere ry'ishirahamwe Kojerko. Ishirahamwe Rafina ngo ribashorera no ku giciro c'intica ntikize. Dani Claire iratwumva. Gushika kuri wa gatatu ishirahamwe rihingura amavuta Rafina ryari riheraniye ishirahamwe Kojerko amafaranga yabaye miliyoni 140 z'amarundi. Amakuru yo kwizera amenyesha ko kuri wa gatatu ariho Rafina yari ha ica kabiri c'ayo mafaranga, nukuvuga ayabaye miliyoni 70. Nuko biruko amasezerano hagati y'amashirahamwe abiri yatewe ku mukono mu mwaka wa 2000 avuga ko ayo mafaranga yose yategetswe kuba yarishwe imbere y'uko umwaka wa 2020 urangira. Ikibabaza abakozi b'ishirahamwe Kojerko ngo nuko ayo masezerano y'amarika arahonyangwa na Rafina ababarongoye bakirabira hirya. Ikindi abo bakozi bavuga nuko Kojerko igurisha imbuto z'ipampa, ishirahamwe Rafina ikuramwo amavuta ku giciro c'intica ntikize kandi ntigihinduke. Ivyo biruko mu gihe amasezerano avuga ko ico giciro categerezwa kwisunga ku mwaka igiciro Kojerko igurira ko ipampa ku murimyi. Rafina iyo bahinye imbuto bazikura muri Tanzania. Muri Tanzania rero ico c'imbuto kigurwa amahera ashiriye muri 500 ku kilo y'amarundi. Mugabo Rafina rero gaca itora ikiro ku mafaranga 320. Rafina iyo idugiza amavuta uko yishaki kabiri muragena murabe ukarenza 30. Abakozi b'ishirahamwe Kojerko babona rero ko ari nkuko bakora binjiriza ihinguriro Rafina. Bavuga kandi ko iyo Rafina itevye kwishura Kojerko ariyo yishura inyungu ku mabanki riha ingurane. Abakozi babona rero ko uko kubohera amaboko imugongo ishirahamwe Kojerko ari byo bituma badahembwa ku gihe. Tubibutse ko abo bakozi bamaze amezi 3 batabona agashahara kabo hamwe n'amezi 10 badatangirwa amafaranga y'intererano mu mashirahamwe yo gutegekaniriza kazoza abakozi, gukinga impanuka no gufasha abakozi kwivuza. Uruganda rwa RPA rwasubiye kurondera amajambere Gustave, umuyobozi mukuru wa Kojerko, tumaze kumwidondora yaciye aducira ku murongo wa telefone. Mu makuru yacu yejo tuzobabwira ibijanye n'ibiciro ishirahamwe Afitextile naryo rigurira ko ipampa rya Kojerko bituma iryo shirahamwe ritera rihomba. Dani Claire iratwumva arakenuye. Tubandaniza no makuru mu gisata c'imibano. Ugushaka guke kwa leta n'ibiturire nivyo bituma imiduga ishaje yunguruza abantu n'ibintu igumigwirirana mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo bivugwa n'abakoresha ubwo buryo bwo kwiyunguruza, aho bamenyesha ko igipolisi camba cemeza ko iyo miduga ikomeye kandi atari vyo. Francine Mahoro. Igipolisi kijejwe umutekano mw'ibarabara hamwe na leta nivyo bidoma ko urutoke n'abiyunguruza mu miduga rusangi yo mu gisagara ca Bujumbura mu kuvuga ko ari byo bituma imiduga ishaje ibandanya kugwirirana mu gisagara. Kubwa abanyagihugu ivyo bigaragarira mu biturire vyakwa n'ico gipolisi n'ishaka rike rya leta mu gutuza iyo miduga. Uyu ni umwe mu biyunguruza muri iyo miduga. Abapolisi bafite uruhare kubera bafungatishwa biratuma izo bisi zibandanya zikora mu gihugu. Icya kabiri, leta nta nguvu zishyiramo kugira ngo izi modoka ziveho, kuko ahandi leta yabishyiramo ukuboko ugasanga yaguze amabisi ya transport kome, ariko iwacu ntibikunda kuko n'ubukene bwo mu gihugu bw'igihugu buba burimo. Ikibabaje rero ni uko abapolisi nyene kubera ubwo iyo ruswa baguma bajya bavuga bati nabandanye bakora. Leta nta gushaka ifise kugira ngo abenegihugu biyunguruze neza mu mutekano. Abakoresha iyo miduga rusangi mu kwiyunguruza babandanya bavuga ko badatahura ingene igipolisi co kwama kiriko kirasaba impapuro ndangamuduga gusa mu gihe kiba kibona neza ko iyo miduga bwayo yasinzikaye. Bagasaba leta kugira ico ikoze ku neza yabirongoye. Tudatangaza ko abenegihugu abapolisi bari ibarabara ry'amakontorore amamodoka, ariko imodoka zishaje zikaba ari nyinshi zigwiriranye mw'ibarabara.
wari gusafishinga kufazi amadokima ariko kuvuga bati bagire kontrole y'imodoka yose barabe ingene imeze bo gusa bagasaba gusa dokima aho rero tukabona yuko gusa ari inguvu nke za leta tugasaba ko leta yogira iki imodoka zishaje zose yozikura mw'ibarabara uko ni ukuri je nahigeze kwicara mu modoka ni ukuri panari namba icyo gihe kiratabuka ndi mu gisagara ca Bujumbura. Isoko rya Erupeya mu bakora umwuga wo kunguruza abantu n'ibintu aho mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko nyinshi muri iyo miduga ishaje igipolisi gisanzwe kiyize. Iyo nayo ifise igitigiri c'amafaranga yamitanga kuri abo bapolisi bajeje umutekano mu mabarabara kugira ibandanye ikora. Kuri ivyo twarondeye Petero Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'intwaro hagati tumaze kumwidondora yaciye aducirako umurongo wa telefone. Turondeye Kapitoline niyo nizigiye umushikiranganji ajeri byo kunguruza abantu n'ibintu turamukena. Francine Mahoro nawe tugushimire tuboneyeho n'akaryo ko gukosora mu nkuru twabashikirije ejo kubijanye n'ivyo kunguruza abantu n'ibintu. Umushikiranganji ajejwe kunguruza abantu n'ibintu ministre du transport et tourisme mu rurimi rw'igifaransa ni Kapitolina niyo nizigiye nakiri makurata ndabaneze nkuko twari twabishikirije mu makuru yacu yo ku munsi wa gatatu muradutunga. Erupeya abadandaza b'inzoga z'ugwagwa mu gisagara ca Bujumbura batoye uwundi mukenyuro mushasha bakoresha kugira inzoga zabo bavanga n'isukari zishike muri zimwe mu ntara zo hagati mu gihugu bazijana mu ntara ya Cibitoki zigaheza zigakwiragizwa mu ntara zitandukanye zitwa inzoga z'ibitoki zaganiwe muri iyo ntara. Inkuru ya Aimable Nishimwe. Ku munsi wa kabiri uheze mu ntara ya Cibitoki hararamutse hareba isoko yo mu Gwesero ni muri komine Mugwi kumwe n'isoko ryo mu Rubirizi muri komine Mugina namwe mu masoko azwi ko ashorerwamo inzoga y'ibitoki ku bwinshi. Ico gerere nuko vyama abava i Bujumbura baraduze kurangura. Ikitari gisanzwe nuko muri amwe mu mafuso yava i Bujumbura aja kurangura mu Cibitoki hari hapakiyemo amarudipe yuzuye inzoga. Ni muri za nzoga ziba zihinguriwe i Bujumbura zari zisanzwe zirungikwa mu ntara zo hagati mu gihugu. Uyu ni umwe mu babikurikiranye. Badishatse rero basanga imodoka zimwe muri izo zari zigiye kurangura zagiye zitwaye urwagwa zahinguye kugira ngo nizashika muri iryo soko bashobore kuzivanga hanyuma bazimanukane nk'izivuye mu masoko nk'uko zaganywe. Iyo niyo strategy yakoresheje abantu basanzwe bazihingura. Rero zarafashwe imodoka zishika ku 8 harimwo izabo bantu nyine basanzwe bahingura izo nzoga. Icyatangaje rero nuko amakamyo yose yaragiye kurangura kuri uyo munsi yaciye asubira inyuma. Itegeko ryatanzwe n'urongoye ishirahamwe ry'abadandaza urwagwa ariko akora ubu ari mu ibohero rya Mpimba. Zine zari zisigaye ntizashoboye kuja kurema isoko ku itegeko ry'urongoye iyo koperative yavuze ati nta kuntu izindi zoba zisivye ngo hama namwe mugende, kandi igitangaje nuko atanga amategeko ari mu ibohero rya Mpimba. Uwitwa Ndayishimiye yari arongoye iryo shirahamwe ry'abadandaza urwagwa. Kure nuko byagenze izo zarakatishijwe zasanzwe harimo inzoga bazitwara kuzifungira muri regio. Abategetsi baraheza bagatanga impapuro zemerera abo banyagihugu kurengana atakibakorako nk'uko bivugwa n'amasoko ya RPA. Inzoga z'urwagwa baheza bagahingura bagashiramo isukari rero ngo zirabananya gukorwa ku mugaragaro mu gisagara ca Bujumbura. Bamwe bazihingura barazwi ariko abanyagihugu bagatangazwa n'uko umengo hari inguvu runaka zituma barengera abantu bose bakaja kubiri n'amategeko. Mu makuru yacu yo hanyuma tuzogaruka ku mazina ya bamwe mu bazihingura naho bakorera. Aimable Nishimwe arakenuye. Twahavuye tumenya rero ko izo modoka zose zarekuwe kuri uno wa kane. Nayo mu gisata c'agateka kazina muntu amagara y'umwana w'umukobwa wo ku mutumba Kigwati ya mbere muri zone Rukaramu yafashwe ku nguvu n'imbonerakure mu mpera z'indwi heze muri kino gihe niyifashe neza. Imiti abaganga bamuhaye bisaba ko ayifata banje kuronka ivyo afungura bikwiye, ibidaheza ngo bishoboke kubera umuryango w'uwo mwigeme aheruka gushurashuzwa ku nguvu ari mukene cyane. Emmanuel Niyungeko. Uwo mwigeme w'imyaka 12 wo ku mutumba wa Kigwati ya mbere zone Rukaramu komine Mutimbuzi ntara ya Bujumbura yafashwe ku nguvu mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu w'indwi heze hari kwigenekerezo rya 12 ruheshi. Imbonerakure Elize Batazira Matorushi yagirizwa ico caha yarafashwe ashirwa mu gasho ka zone Rukaramu ari naho afungiwe gushika ubu. Ku munsi wa mbere niho uwo mwana w'umwigeme yahavuye amanukanwa mu gisagara ca Bujumbura kugira ngo akingirwe indwara zifatira mu bihimba by'irondoka. Isoko rya
rya RPA aha muri zone Rukaramu ritumenyesha ko uburyo bwo kwiyunguruza bwatanzwe n'abajejwe intwaro aho nyene ku mutumba wa Kigwati ya mbere. Abanyagihugu baba ngaho kuri uyo mutumba bavuga ko amagara y'uwo mwigeme atifashe neza, yongeye n'imiti abaganga bamuhaye ngo bisaba ko ayifata yafunguye. Ivyo navyo bikaba bitamushobokera kubera ko umuryango wiwe usanzwe atako wifashe. we yarasanzwe ari umwana afasha mama wiwe kuko mama wiwe yarasanzwe akitswe n'amagara ararenze, numva n'abantu bari babayeho nabi. Uyu munsi rero umva aho bigoreye nta kintu na kimwe ashobora gukora kubera ko yononekaye cyane. Bisonze ko imiti ariko arafata ni imiti ifite ingufu nyinshi, bisaba yuko ayifata yafunguye. Ikintu gikomeye cyane cyihuta ni uko ashobora kuronka ivyo afungura. Turasaba abajejwe intwaro aho ku mutumba Kigwati ya mbere abagira ico bashoboye baharanije agateka k'abana bafashe uwo mwana, naho bakoze igikorwa cyo kumutwara kwa muganga ashobora kononekara cyane ku bijanye n'imibereho kuko bari bantaho nikora. Sadiki Ndaruzaniye arongoye zone Rukaramu yabwiye uruganda rwa RPA ko agiye gutohoza ku bijanye na dosiye yifatwa ku nguvu y'uyo mwana. Emmanuel Niyunge ko arakenuye tubandanyirize mu gisata c'amagara y'abantu. Ubwoko bushasha bwa COVID-19 buramaze gukwiragira mu bihugu birenga 200 byo muri Afrika. Ivyo vyashikirijwe n'urongoye ikigo cy'ubumwe bwa Afrika kijejwe gusuzuma no gukinga indwara. Muganga John Kengasong amenyesha ko Uburundi buri mu bihugu bitarumva umugambi wo gucandaga abanyagihugu bavyo. Yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku munsi wa kane w'indwi heze. Tumukurikire. If we look at the situation with the variants, we have as a continent now reported 28 countries with the Alpha B117 variant. That is the variant that was originally. Turavye ibijanye n'ubwoko bushasha bwa COVID-19 ku mugabane wa Afrika mu bihugu 28 haramaze kwibonekeza ubwoko bwa coronavirus yatanguye kuboneka mu Bwongereza. Mu bihugu bingana n'ivyo nyene haribonekeje ujya mugera wabonetse ubwa mbere mu gihugu ca Afrika y'Epfo. Ibihugu 13 navyo birabonekamwo umugera wa coronavirus wabonetse ubwa mbere mu Buhindi. Murumva ko ibijanye n'iyo migera mishasha bibandanya gutera ingorane, bigasaba rero ko dukomeza ukwikingira tukagwiza n'ibikorwa byo kwicandagisha. Ibijanye n'urucanco nyene muri Afrika abantu 6 mu bantu 1000 nibo bamaze kuronka incanco zikwiye za COVID-19. Ibihugu 5 nivyo vyahaye incanco nyinshi abanyagihugu bavyo. Ivyo navyo ni Maroc, Misiri, Nigeria, Ethiopia hamwe na Afrika y'Epfo. Hariho n'ibihugu bike bitaratangura umugambi wo gucandaga abanyagihugu bavyo, harimo Tanzania, Repubulika ya Sahara hamwe n'Uburundi. Still have not yet started a vaccination program. Include Tanzania, Sahrawi Republic, Eritrea and Burundi. Muganga John Kengasong yasiguwe mu Kirundi na mugenzi wacu Emile Nibasumba. Aya makuru reka tuyasozerere mu gisata cy'ubutungane muri gwa rukurikirane nago rw'ibimaze kurangurwa n'intwaro ya Varisito Ndayishimiye muri uyu mwaka uheze. Uyu munsi tubabwira ibijanye n'ubutungane. Muri ico gisata haragaragaye akamwana wa mama haba mu guca imanza canke gushira mu ngiro ikigongwe cy'umukuru w'igihugu. Tuibaze Eloge Divin Remesha. Mwijambo mukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije kirahira yari yamenyesheje ko agiye guhigura n'abategetsi bitwaza igitugu bafise mu kurenga amategeko, ariko ivyakurikiye vyabaye ibihushane. Mu minsi jana ya mbere ashitse ku butegetsi, igisata cy'ubutungane cyaranzwe n'akarenganyo, aho abanyororo bari benshi mu mabohero kandi ntibaronswe uburenganzira bwo kuburana, abambitswe izera canke abari kuwe n'ikigongwe cy'umukuru w'igihugu bikaba vyagaragaye ko bari bakivundiye mu munyororo kubera gukorera ku gisure cya leta bikorwa n'abacamanza. Aha twokwibutsa abakozi ba station mu Kayanza bakiriwe umunyororo w'imyaka 30 mu gihe mushikiriza amanza yari yabasabiye imyaka 7 ku cyaha cyo kudatabariza umukuru w'igihugu. Ico gihe icyaha bagirizwa kikaba cyaciye gihindurwa kiba icyo gushaka kugandagura umukuru w'igihugu. Nitwokwibagira ka mwana wa mama gakoreshwa muri ico gisata, aho bimaze kugaragara ko ari abantu bamwe bamwe ubutungane bukora ko bugasha na cyane cyane abegereye ubutegetsi bw'igiti
Gitega. Ico bikoze abanyagihugu bato bato nibo baheza bakagwa mu mporero nk'uko vyagaragaye mu ntara ya Bururi, aho hari abapolisi n'imbonerakure bahagaritswe bagacirirwa imanza z'ikibiriraho ubutungane butitayeho kumenya babatumye. Mu kwezi kwa Gitugutu 2020 ubutungane bw'u Burundi bukaba bwaraciriye urubanza abanyepolitike bagirizwa kugandagura umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye, urubanza benshi mu baruciriwe batari bahari, bakanavuga ko bataronkejwe uburenganzira bwo kunganirwa n'abashingwamanza kuko bo batari bahari. Sabo gusa kuko n'abamenyesha makuru hamwe n'abaharanira agateka kazina muntu bashika ku 34 bagirizwa kuba bari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 baraciriwe urubanza. Urwo rubanza rwasomwe inyuma y'iminsi 5 Evariste Ndayishimiye yarahiye mugabo rushigwa habona itariki 2 ruhuhuma umwaka wa 2021. Amanyanga mu gisata cy'ubutungane yaranagaragaye mu ntango z'ukwa gatanu 2021, aho wahoze ari umushinga amateka Fabiano Bancijanino yaciriwe urubanza rwo gufungwa umwaka wose n'amande angana n'ibihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi ku byaha bijanye no guhungabanya umutekano w'igihugu no kugumuka. Naho umukuru w'igihugu yafashe ingingo yo kurekura abanyororo 5,000 igicega cya kinarekugwa, iyo ngingo yarakumiriye abanyororo benshi bafunzwe ivy'agateganyo canke bagirizwa ibijanye n'umutekano na politike. Mu gusozera ivyaranze ico gisata, ubutungane ntibwashoboye guca imanza nyinshi kugira amabohero abeho nk'abanyororo bemewe n'amategeko, aho vyagaragaye ku mpera z'ukwezi kwa gatanu kwa mabohero ya Muramvya, Mpimba, Bubanza, Ngozi na Gitega arengeje cyane ubushobozi bw'abategerezwa kwakira, aho amaze kurenga ku rugero rungana n'647 kwijana, 516 kwijana, 430 kwijana, 362 kwijana, n'318 n'ibice 25 kwijana ufatiye ukwizo ntara zikurikirana.